dukanye twarabayeho dukenye numvise pastor avuga ngo yarakenye nanje cyane umva noza gushinga intahe nabuze ingene nifata nahora ntinya gushika imbere mugabo uno musi navuze ati ngere maramaze satani twarabayeho hafi ikiringo cy'umwaka urenga tutagira basi cefu cya ruguru amahera y'inzira tugwirirako mugabo umunsi umwe ndafukama ndasaba Imana ati Mana ndakwinginze basi nanje uzondihire basi n'ukwezi kumwe kw'inzu ndibuka tweko turumviriza radio mu gatondo buri mu guca cyane umva yuko repentance yaje ngaha kumutakura nahora nza hariya mwijabe mugabo kumva zo kuza ndabura déplacement ndacika intege acambira ati ngo tugende gusenga twaraje turashika ngaha turasenga bantu b'Imana tutashe bamuha pike y'imodoka dutashe azabona umuntu amwirutseko ari mu yindi modoka ati hagarara we niwe witwa Jamari nawe aravuga ati yego ejo usage ku matafari ikintu tuvugana yaragiye agiye asanga nakazi bamuronderera ndavuga ati Mana urakoze je nama mu bifungo vya misi yose ndacika intege mugabo Imana irasubirira nyongera kandi kongera kugaruka ngaha hantu bantu b'Imana ahantu hari Imana cyane kuko no kurinda tuja kwijabe twe twatumewe ne radio nyene twari turyamye nyene turi mu bugaragwa buteye ubwoba n'ubundi twumva radio niko kubona kuja kwijaba nkashima Imana yuko akazi kakibandanya ikindi nacyo shima Imana ndashima Imana yankirije umwana wanje narajanye kwa muganga barapima ingwara zitandukanye zose barabura ndibuka naragutelefone ikintu wambariye uwo mwana yitwa gute agwaye gute ndakubwira ati agwaye kunuko ndashima Imana ko yakize Imana yaramukijije ubu unyameze neza kandi nkashima Imana yankirije musaza anje nawe nyene yari umusazi yajyana amenyo mugabo bibiri ivuga ati mu bibi no mu byiza mwame mushima Imana yaragiye kwa muganga baramuvura ibisazi naho nyene naragutelefone gusa ni hamwe nyene utamenya ati abakristo bandondera naba naho nyene wambajije ati izina ryiwe yitwa gute abahehe cyabwira izina ryiwe yitwa Jordan aba mu Kayanza naho nyene waramusengeye baramuvura arakira ivyo ndabishima Imana yaratashe muhira yarakize mugo inyuma y'ukwezi kumwe acarafa ivyo byose ndabishima Imana ko Imana yo ngaha yari yavyumvise akamanza akira ivyo bisazi ntapfe asara hama ikindi nacyo nshima Imana ndashima Imana yampaye guheza amashuri bantu b'Imana jewe intaye wanje ni ndende cyane ni ndende ndashima Imana yampaye gusubira ku ishure nkamara amashuri narafuka ndabwira Imana ati Mana ukabona ndahejeje amashuri yiwanje nzotera haleluya 3 imbere y'ishengero narayahejeje kandi nkashima Imana iyo yakimpa n'ubwenge ntibyari byoroshe nize mfise urugo n'umwana kandi nta shure na rimwe nigeze mba mu ba kabiri ibice byose nabo wa mbere kandi nkashima Imana niyo dimashi heze yahera mumpera amashu umuvyeyi wacu mwongere mumpera amashi n'Imana yacu Yesu ashimwe mpagaze ngaha je shima Imana je kuva nkiri mutoya naragoye cyane ababyeyi nkaza ndagwaragurika nagiye mu bitaro marayo umwaka wose nahema batanyongereza n'impuye ndi ngira mpe rero shima Imana ko namenye ngaha muri repentance umugenzi wanje niwe yahanzanye baranyere arasaba umubonano tubanene n'umupasiteri aransengera ingwara nari ngwaye hasima
narakora akazi nta kazi namara iminsi 2 batanyukanye kubera narahema nabi nkabura impemu nkashaka gupfa ariko Imana yarandinze shimiye Imana yatumye inza ngaha muri Repentance kandi nkabashimiye n'uwo mugenzi wanje yanzanye ngaha muri Repentance akampanwa ngo tubonane n'umupasiteri ngasengere ingwara nari ngwaye hasi mangikire yaransengeye haheze umunsi umwe naramaze umunsi umwe ndabyumvise inyamba yari haheze umunsi ugira kabiri ncanumva biko birahera sinibyakunda ko navuga sinibyakunda ko ngira iki ubu narakidye Imana ishimwe cyane haheze amezi 8 ukomera amashimani Mana aramateka hari nini ashimwe mumfashe dukomera amashi gukomera amashi umwungere wacu adasiba na rimwe adahengeshanya kuguma twitaho jewe mu gitondo nabyutse kare nahora senga mu gitondo mbyutse ariko uno munsi natewe na Satani ndabyuka nteye intambwe gira ntora amazi ngo niyoge cambagwa bukumbi sa n'uwapfuye sinahema sinavuga muga mwico gihe kuko twari kumwe n'abandi bantu barantara barasubiza mu nzu ndasubira mu nzu ndavuga ngo Mana ngo ndapfuye uwo twari kumwe cyavuga ngo murondere umukozi w'Imana musenyeri aramurondera aramwandikira message ntabwo telefone yamwandikiye message amubwira ngo dufashe usengere Estera aradupfanye mwico gihe acandikiwe message chandarabuka cyambwira twari kumwe ati fatanya amazi aheza agiye uyansukeko amaze kuyansuka ko bacangera bati wakomye induru cyangwa aravuga ko ari ibintu bigomba bikujye ariko mu mwanya ntabwo byavuye ngo binge ndashima ko nashise mwa kino kibanza nditambukira ndagenda nukuri ndashima Imana ikindi shimira Imana nuko uwo twari dupangiye yashaka kugira ngo twirukane ariko Imana yatunize ntabwo yatwirukanye yashatse kugira ngo duze amafaranga ku mafaranga y'inzu twahora tumuriha ikindi nacyo shimira Imana ko umugwayi twari dufise mu nzu Imana ikomeza kumugirira neza ubu ariko aratora mitende ndingaha naravuyeyo ne nafunzwe nzira akadengereza ku bintu ntanasi none ubu kubwa amasengesho ngaha nta nindwi namazeyo mfite ibintu bibiri mperuka kujyana isumu muri iyi minsi nyene none amasengesho y'ejo yarabikuye ubu numva ndemuzima nashitse ntahora narantambuka ubu ndemuzima Imana ishimwe cyane amavuta yo ngaha n'indoto zarahindutse ubu ndose menya ko ari ukurotorera umuntu ibintu bizima ndashimira